kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kigana igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri muri Zaburi ya 81 canke Zaburi igice ca 81 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi. Handitswe ngo: muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo nkomezi zacu, muvugirize Imana ya Yakobo impundu. Shirako muririmbe Zaburi, muvuze agashako k'ingoma, mucuraranga inanga nziza n'ikembe. Muvuze inzamba ukwezi kubonetse, niyo ukwezi gufashe ku munsi wacu mukuru. Kuko iryo ari ryo bwirizwa ryashingiwe Abisirayeli, n'icagezwe n'Imana ya Yakobo. Yagishinze mu ba Yosefu kuba igishinga ntahe, aho yisidukira ikuriye hasi igihugu ca Egiputa, niho numvitiye ijwi ry'uwo ntarinzi. Ati nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohowe ku gitebo. Waratakamvye ugowe, ndakurokora, nakwishuye nihishije mu nkuba. Nakugeragereje ku mazi y'Imeriba. Sera nk'uko twagiye tubivuga, ni ijambo rivuga ngo hagarara wiyumvire kuri ivyo canke urimbure kuri ivyo. Imana ishimwe cane. Ijambo dusangira muri ibi bihe vya Pasika, ndasubira kubifuriza Pasika nziza, indwi nziza ya Pasika. Ndakubwira ngo Pasika ni igihe cyo guhimbaza Imana. Ntiduhimbaza Imana kubw'ivyo turiko turacamo, oya, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mushime Imana muri vyose. Ariko ntiduhimbaza Imana kubw'ivyo ducamo bibabaje canke bidubabaza, oya, ariko muri vyo turondera ico dushima Imana. Hari icagezwe Imana yashinze mu Bisirayeli. Baraciye mu ngorane nyinshi, irabatabara. Bava muri Egiputa baja mu gihugu c'isezerano, barahuye n'ingorane, barahuye n'abansi. Ariko Imana ibagera ko uko vyomera kose, bame bibuka ingene yababohoye, bame bibuka ico yabakoreye. Imana ishimwe cyane. Pasika itwibutsa ingene Imana yabohoye abantu bayo, abari muri Egiputa, ariko kandi twibuke ingene Kristo yaje kutuneshereza umwansi, yadusumvye inkomezi, umwansi yari yaratuboshe imyaka n'imyaka. Kubw'ivyo, kuko ico Imana ivuze, ufata umwanya wo kuyihimbaza, kuko hari ubushobozi mu guhimbaza. Imana ishimwe cyane ngo yabigize ibwirizwa. Irihe bwirizwa? Kuhimbaza Imana n'ijwi rirenga, ko niyo nkomezi zacu. Mu guhimbaza Imana, iyo Mana ikubera inkomezi. Imana ishimwe cyane. Ntumenye inkomezi zivuye zo kugukomeza ngo urengane ico gihe kiuri kuracamo. Kumbure hari abo wabuze, kumbure hari vyabaye bibi ku kazi, hari vyabaye nabi ku ishure, hari vyabaye nabi mu buzima bwawe, mu rugo, mu kibano, mu muryango, mu bagenzi, mu butunzi, mu bijanye n'amagara. Ico cose ijambo ry'Imana ryavuze ngo muririmbishirize Imana ijwi rirenga, niyo nkomezi zacu, muvugirize Imana ya Yakobo impundu. Shirako muririmbe Zaburi, muvuze agashako k'ingoma, mucuraranga inanga nziza n'ikembe. Muvuze inzamba ukwezi kubonetse, niyo ukwezi gufashe ku munsi wacu mukuru. Kuko ari ryo bwirizwa ryashinga Abisirayeli, n'icagezwe n'Imana ya Yakobo. Yagishinze mu ba Yosefu kuba igishinga ntahe. Hamwe mu zindi mvugo nko muri Bibiliya y'Icongereza bavuga ngo I command Joseph, nategetse Yosefu. Uyu yaravuze ngo narishize mu ba Yosefu, nagishinze mu ba Yosefu. Uyu Yosefu ni wa wundi yagurishijwe nabo bavukana. Uyu ni wa wundi yarungitswe akagenda aho atazi ko azosubira kubona bene wabo. Uyu ni wa wundi baja kubesha se wiwe ngo yapfuye.
uyu ni wa wundi bavuga ngo karabaye, uyu ni wa wundi yagenda Imana ikabana nawe akagira umugisha, mugabo navyo bigasa n'ivy'akanya gato, inabuja akamubeshera ngo yagombye kumufata ku ngufu, agapfungwa azira ubusa. Ageze mu ibohero, umukuru w'imbohero aramukunda, amugira umukuru w'izindi mbohe. Abona n'abantu kwa Farawo abarotorera inzozi canke indoto, umwe muri bo arapfa uwundi arakira. Wa wundi azokira Yosefu avuga ngo uzunyibuke, kuko ngaha nararenganijwe, narabonewe, narabeshewe, nafunzwe ataco nakoze, uzunyibuke. Wa wundi aramwibagira iyindi myaka 2. Ariko igihe c'Imana gishitse, Imana ituma Farawo amukurayo. Imana ishimwe cyane. Imana iguhi ica umutima wifuza mu gihe cawe, muri iki gihe ca Pasika wibukwe nawe. Kandi n'igihe utaribukwa uhimbaza Imana, uhimbaza Imana kukiriho, uhimbaza Imana kugihema, uhimbaza Imana kugishobora guhaguruka ukaja imbere muco Imana yaguhamagariye gukora kubw'umuryango wawe. Uhimbaza Imana muri ibihe bya Pasika, uhimbaze ko Yesu yakuneshereje, uhimbaze ko Yesu yagutsindiye ivyagusumvye inkomezi. Wewe ube nk'abo kwa Yosefu, wibuke ivyagusumvye inkomezi yagutabaye. Uyu naravuze ngo aho niho numvitiye ijwi ryo ntarinzi. Ndavuze ngo muri iki gihe ca Pasika wumva ijwi utari bwigere wumva. Haleluya. Umumenye ku rundi rugezo, umumenye ko utari warigeze kumumenya. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Niwe yivugiye, uhora aravuga ati nakuye umutwaro ku rutugu rwawe, amaboko yawe yabohowe ku gitebo, waratakamvye ugowe ndakurokora, nakwishuye nihishije mu nkuba, nakugeragereje ku mazi meriba. Uyu yasa n'uwinyegeje. Haleluya. Hari ivyo yagukoreye ubaza uti uri hehe ga Mana? Hari ivyo yakugiriye aho wavuga ati Mana wabagiye mwikonje, Mana wabagiye hehe? Reka ndakubarire, n'ubu aracari kumwe nawe, aba mu mashimwe y'abantu biwe. Ufata akanya ka wenyene aho uri hose, hirya no hino kw'isi, aho uri kuranyumva, ufata akanya wiherere, ushire hejuru ijwi ryawe, ushime Imana yawe, uyishime kugihema, uyishime kugihagaze ku maguru yawe. Ubu hariho abandi bagwaye ico kiza kigendagenda kigiriye nawe benshi, hariho abatazi ingene ejo bizogenda, bahora batunzwe n'akantu ku munsi. Wewe ufate umwanya ushime iyo Mana, uyishimire. Ntibikubuza kurira, hari igihe wibuka ibitariko biragenda neza mu bugingo bwawe. Ayo mosozi yamurekere ntaco, na Yesu yararize. Ariko muri ayo mosozi wibuke kumushima, kuko ni cagezwe ciwe. Imana iguhezagire, Imana ikugire neza, Imana igushitse ko icagusezeraniye. Pasika nziza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa n'umuremyi wawe n'umucunguzi wawe yakuneshereje. Urakoze kudutega yombi kandi no kushikiriza abandi ubutumwa bwiza, ubaremesha, ubafasha aho bari hose. Urakoze.